Mwana chomeka chomeka ukitoa naweka chomeka nikula kulipa chomeka ayo poro y'Uburundi we ni keke mu Barundi hari abarimvyi benshi hari abarimvyi wifuza gukorana nabo uvuga ati je ko abanye ndikoranye nabo ndabona umenga ivyanje vyotera imbere gusumba ya abarimvyi abo jambara boboneka bakajambara hakabaho nabandi batojambara arashaka gusogera sindakifata okay wewe wavuze ati twebwe ikintu gituma kubera iki mu Burundi twakoresha Instagram page ama Facebook Twitter ama social media zose zibaho uravyumva zibaho ama YouTube byose none kubera iki nako tudaba abambere cankwe Hello everybody bakunzi bacu ba TV ndabaramukije cyane ndibaza ko mumeze neza aho muherereye hose ku mpande zine zisi kuri micro muri kumwe na Kercy inyuma ya kamera turi kumwe na Alex ni watuma byose bimera neza ni waduhereza amasana ameze neza irwanda rwanje ndi kumwe n'umuntu sindi ndakumuvuga izina ariko n'umutumire yiyubashe vraiment so ndakuramukije naye ndabaramukije cyane gose eka ndaramukije n'abarundi bose bakora dukurikirana kuri TV ya online mwese ndabakunda cyane. Okay, hajya witwa gute? Kubatanzi nitwa Thierry 7 Kiss, ku mazina y'abavyeyi nitwa Itanga Vyose Thierry. Ryo zina ry'abavyeyi. Hajya Thierry uri Murundi vya vrai? Ya, jendo Murundi beshi bivanye n'ukuntu wabatanzi batari bwambone ariko mugabo ndi Murundi antuka. Mvuka mu Burundi muri Rumonge mu ntara ya Rumonge ya ibintu nk'ivyo. Muri make ukora iki? Ya jakazi kanje ntako noshobora kuvuga kubera nta kazi ndiko. Ya mugabo mfise umwuga. Umwuga wa gute? Umwuga wo kuririmba. Oh yes bakunzi bacubahiro TV ngo uyu muririmbyi umbe bitanguye cyane. Kuririmba nabitanguye kera ariko kuja muri studio niho byari byaragoranye nagiyeyo vuba ariko kuririmba nayo nabitanguye kera kubera yari do yanje naravyimvamo bivanye n'ubushobozi. Haya vyakujemo gute kugira wiyumvire ko wo kwinjira muri studio kuko bisaba ibintu byinshi na byagenze gute kugira ushobora kuronka amafaranga yo kwinjira muri studio ubwambere? Ya ikintu cyambere noshobora kuvuga noshimira wa mbere ni DJ Sam bafadikanije na DJ Kugai ni abantu ba mbere nashoboye kuja muri studio yabo bivanye n'ukuntu bafashe neza ukuntu navyiyumvisemo jewe naragenda biganira ati je noshobora kuririmba ibintu nk'ibyo barambariye ati uraza upime turabe ngiye ibintu bimera neza nasanze abantu bameze neza turakorana neza aho bari bose ebana respect sana. So urashobora kuducishirizamwo gato tukumviriza ukuntu uririmba hari abashobora kuba batakuzi bakubonye kuri ijyambere ariko baca bipfuza kumenya channel yawe niyihe kwanza? Ya channel yanje nkoresha izina Thierry 7 Kiss abatari banzi bashobore kwinjira kuri channel yanje ya YouTube bazoshobora kuronka byinshi biriko biraza coming soon. Ya indirimbo nazo kuri channel yanje ya YouTube hari kwa audio bazoshobora kuronka indirimbo nka Chomeka, Flomba, ni Meganda, ni indirimbo zimaze kuja out ariko soon izindi ziriko ziraza ibindi biriko biraza kuko umuntu aguma kura buri mwanya. Okay, mwizo ndirimbo zitatu avuze hari indirimbo numva shaka yuko yo turirimbira Chomeka ndashaka utubwire iyo ndirimbo turirimbire twumvirize vraiment. Iyo ndirimbo yarayakiriye neza ni beat imeze neza ni ndimbi imeze neza ya Chomeka bishi barambagije inspiration aho wayikuye duhe akapera niko mushaka ukichomwana chomeka chomeka ukitoa naweka chomeka nikula kulipa chomeka ya ibintu birangiye uko. None ufise aba followers bangana gute buye ko tutari tunakuzi nkajira sina ndakuzi ndakubwirije kuri je ko ntari ndakuzi. Ya aba followers noshobora kuvuga si beshi kandi si bake ndabashima antuka kubera ni bake bari banze
ariko mugabo ubu bagiye kumenya ibikorwa vyanje bigiye kuja out, aba followers bagiye kwiyongera. Nibaza ni matu wasakombye abantu bariko barankurikirana, kandi urumva biriko biraza tu, kubera uri ahantu batakuzi ukaba uri kuramotivira ku bintu nk'icyo, urumva no gushima. Ni iyihe ndoto ufise mu buzima bwawe? Indoto yanje kuba umuririmbyi ari ku rwego, kumenyekanisha umuziki indundi. None twese tuguma twumva ngo kumenyekanisha umuziki indundi, mugabo hageze ko mumenyekana mwashika muri Tanzania ngo sindi umurundi, kwiki mukora ivyo bintu? Ibyo bintu ntitwo biyagarako kanini kahise kacu, usanga katatumye two kwivuga bamwe bamwe icyo turi abo turi bo, ariko muga bidasigura yuko umuziki utazomenyekana, kuko kugeza ubu mwanya n'isaha umuziki w'u Burundi abatanzania barawuzi, umuziki w'u Burundi abazambia barawuzi, umuziki w'u Burundi abaganda, eka hose uwo muziki barawuzi. Vuga ati gusa nturaje ku rwego rwo hejuru kugira abashoboye n'abafise uburyo bashobore kwinjizamo ijya mitahe, abantu bashobore kumenya yuko mu Burundi hariho izindi mpano business hari, atari yo kudandaza amatomati, atari yo kudandaza imisigati canke intuze, ariko n'umuziki ko ari business ikomeye. Ariko nga ikibazo ndiko ndakubaza ukuntu ego murasaba ubufasha mukavuga ati jewe vraiment ndashaka kumenyekanisha Burundi biciye mu muziki, mugabo bamera kumenyekana mugashika zingaho za Tanzania, sindi umurundi nitwa uwanini, sindi umurundi ndavanze. Abakunzi ba Cyubahiro TV wowe uvuzeyo, je urazi gituma nari nyuma ya kamera ariko ivyo bakora bavuga ndavyumva. Wowe uvuze ati je kwa ndi umurundi mugabo tugeze hanze mu gihugu tukihakana ko turi abarundi. Ibazi kubera iki umukuru w'igihugu yavuze ati umutima, hari abantu bamwipfuje hanze mu makungu baranka yuko igihugu kiranka yuko cyo murekura, kubera iki bageze mu mahanga bareka ko ari abarundi. We kubera iki uvuga yuko we ni wagira mu mahanga uzokwekana kuri umurundi? Imagine mani anyiranje ico kibazo nico cama kigaruka bande bose ngo acashira kizina gisono ngo sindi umurundi. Jewe igituma ndakivuga uko nanje nimba hariho icyo abandi cyo batinye kugaragaza cyane kwemera, nawe nico nshuti kwemera nico ngomba kwemera. Ugomba kwemera kuzoba kwiyakana Burundi wewe. Je ngomba kwemera ko ndi umurundi, ko nkeneye gukorera Burundi, ko nkeneye gukora umuziki indundi, ko nkeneye yuko uwo ari we wese amenya yuko mu Burundi ko hari abaririmbyi, ko hariho izindi mpano. Ariko umanzi urindire gatonda babazi bamaze kuronderwa na ba DJ Kiss bande bose ba Simplice bande baca bibona urwego ntibasubira kumva Burundi yuko bwabareze. Kandi turi abantu bambere bafite talent nziza. Ibaze ko abarimbye turi abarundi none. So turakora abarundi n'abakozi. So noshobora kuvuga ati ba DJ Kiss nyimba bafasha abantu bashobora guca bihakana ko ari abarundi, n'abantu badakeneye na ba DJ Kiss ko babona ko ari abarundi bariko barafasha umuziki indundi, nibafashe bajya abantu bemanga yuko ko ari abarundi, babona yuko ko bagiye guteza imbere Uburundi. Muri ico gihe iyo uterekana ishusho yawe kuri umurundi, ntaco novuga uri kuramarira Uburundi, ntaco uri kurashikako. Yego nico gihe murabivuga uko bakabafasha bakabigira ibyo bishaka byose, igihugu kikabafasha kugira mushobore kujabuka hanze. Mugabo maze gushika hanze kuki muca mihakana Burundi, ico kintu kirababaje. Ico nyimba hari abarundi bashobora kwiyakana Burundi ko ari abarundi. Par exemple bavuye ingozi hehe batakuzi bagaca bakumenya neza kuburyo uronka amahirwe yo kujabuka hanze, si vya bose. Kandi baciye kuri airport y'u Burundi. We ni keke mu Barundi hari abarimbyi beshi, n'abaririmbyi wifuza gukorana nabo uvuga ati je ko abanye ndikoranye nabo ndabona umenga ivyanje byotera imbere gusumba. Abaririmbyi bashaka kuvuga muri aka kanya dukoranye nabo ivyanje byotera imbere bemera ko ari abarundi. Uwa mbere hariho nka Fabilove n'umuririmbyi akora hip hop nkanje kandi yemera ko ari umurundi. Ubundi noshaka kuvuga ati n'umuntu avyitwaramwe na nyene neza ariko araza na ntuze yakiriko
kiriku ariko araza muri game kandi na nyene n'umuntu yemanga ukuri ariko arakora neza cyane yotuma Burundi bugera kure bushika heza byose nshobore kwibaza ati twagirire mu mundu muri kapera rero sasa muri nukuri naduhe kapera vraiment duhe akapera nuko kwimana afise amatama vraiment hanaje nagize namvise uburo reka uri mukuri akapera kindirimbo shasha kindirimbo nkeneye gusohora canke yariyo yose indirimbo zibi tujye muri mudu tugende ukeneye ya yariyo yose ukeneye ngira agapera y'urukundo yiki nkeneye yiwawe y'urukundo ya hani sweet love fata nk'umugwanyi ujya afashe matako gato karakura bafata nk'umugica stare bring zikiniga tomaze kuwashika macho kodokodo yangine mia kwa hivyo viva mia vinataka goreda ndia tubandanye oh yeah Ufise kandi ndashima Imana kuba yarabazigamye sikubwanje ni kubw'Imana uri mu rukundo byarashitse ufise abana bangahe nta bana ngira kubera atabana ufise ndi papa future baje umuntu ariko arantwenza ariko ndakubaze niki kintu ubona ngaha muri entertainment ya Buja Flavor kitakuneze vuga ati yaba tije hamwe no shika ahantu no hindura iki kintu ya muri entertainment ntacyo novuga none gura canke no suzugura mugabo kimwe gusa ico novuga nuko umukuru umuto twese twokubahana kandi tugafatana mu mugongo umuziki sumwe ejo ujya muto araba mukuru agakutsa ikivi hajya warugeze ariko bakunda kutuvuga abanyamahanga yuko abarundi muri rusange tudakundana ico kintu kivuga gukundana tudakundana hagati yacu yani tudafashanya ico kintu nk'umusaha ubizi donc ndazi ushobora kuba ubizi kuko urinze ugira ntuze indoto yo kwinjira muri entertainment ububizi bakunda kutuvuga abanyamahanga yuko abarundi muri rusange tudakundana tudafashanya ico kintu wo kivuga kintu subeshe oya mujyambwa ngo habumwe agatogisha umuryango ariko mugabo Jesu ko siko ndabivuga siko ndabizi mugabo nshobore kwibaza kudakundana uyakwase ugera gukunda rero bivana n'umutima w'umuntu kandi gukunda umuntu umutima w'umuntu none kubera iki babivuga cyane niyo bagiye kenshi mu Rwanda cy'ibiganiro byo mu Rwanda ndabiraba kenshi bariko barakoresha ibiganiro abarundi benshi n'abarundi kazi ako kantu ntibakabuza kubera iki none nibo babibona bonyene so bivana n'ukuntu umuntu ababibona ariko mugabo cyo nshobora kuvuga kubibona bivana nico bagukoreye nico batagukoreye none ushobora kuvuga ati ntibakundana gute kandi bagukoreye iciza uwo muntu bisigura yuko ari ico bamukoreye atanezerewe ahubwo rero bose baguca baja kumubaza ati none mu Burundi ubushaka bagukorera iki kandi mu gihe wowe uvuka mu Burundi nivyo wowe byikorera kugira bigende neza inzira zose ubuzizi inzira kuzimenya ni kimwe ariko mugabo kubutashitse naco nikindi gisubiza inyuma umuntu acayumvira ukundi none burya hajyo umurindi kudashika biva kubamenyesha makuru biva kubwiwe mu Burundi kiracagoranye ikibazo ca mbere aho kiri nshobore kuba aho nyene wavuze yuko abarundi muri rusangi ngo numujyambo umwe agatukisha umuryango ariko urasohora song nta numwe ayipostinga indirimbo kutayipostinga ni bya bindi abantu uwo ari we wese aracari amamega yanje ndayakoreshe ku buntu gashahu inyungu siyanaka nico gituma rero bavuga yuko tudakundana muri make ariko hari nkuze interview nabonye ya yago yavuze yuko abarundi turakundana siko umviriza nakubwire nintunzeye umviriza nikoma nintunzeye iyo kubatire babajije ati abarundi dusumba umva aco abanyarwanda badusumbije ati turazi kuririmba abanyarwanda badusumbye ko bama manzu nume dushwane none manzu nume manze ndakubwira ivyo numvise no tukana umviriza nakubwire rata ngo yuko ngo twebwe ngo tubarusha intuze ngo tubarusha Burundi
atari ubwe wiwe uravyumva Burundi atari ubwe wiwe hama aravuga ikinyarwanda mu nyuma aravuga ko ari umurundi numwigeme ariko twebwe twamuhaye indaro mu Burundi tumenyekanisha mu Burundi imagine turamurera intuze insimbizo zose mu Rwanda aravuga ko atari umurundi uravyumva none ico kintu go gihisho nyabaki umuntu kugira mu mahanga ntiyamenyekanye nta n'ikintu nta n'umuzi n'ikinyamakuru kubera yabaha mu Burundi ikinyamakuru yakirishe ikinyamakuru yarakirishe uravyumva turabizi byose je nabizi ikinyamakuru yarakirishe mugaca avuga ati jewe sindi umurundi ngo ndi umunyarwanda ibyo bisobanura iki agaca shirako n'agasirnore keshi ibyo kintu cyo bivako hariho umuntu abatitahuwa kandi entertainment hariho ibyo mukunze kwisa ngo ni intuze ya beze hakabaho nibindi business urya nyimbaraje aje gukora ama interview canke cyakabona ataje gukora business ya business iwe irase yarashoboye guca ahindura ati nokoresha strategy mezuko ariko si we wenyene n'abahungu tuhora tubibabonako abo ni nanje nakubariye ati ni babandi babonye business aho ariko baraca ntiri kwiragenda none business yo kwihakana igihugu bibaza igihugu nico kiba catumye ugenda hariya badashatse ntiwova ngaha bajya ntibagiye kubw'igihugu urumva passport yarayitoye kizagufasha wewe kuko hari abantu benshi bari mu gihugu babayeho neza cyangwa babayeho nabi baragiye bavuye ngaha mu gihugu mugabo bo kubyo barose aho bavugira twe twacha turonka kubamenya mugabo gashaka bavuga nabi bitari bikenewe kuko iyi ntabye ko turaraba ntuzi ko umukuru w'igihugu aza kuyibona mugabo twavugiramwe amakosa nizina gimana mbere bataza kudufata ngaha ya ibyo bibaho ariko je hari anuze yo interview nayo iravyirambabaza ico ango abanyarwanda ngo tubasumbye umuziki ngo yumviriza ngo badusumbye ngo kandi ngo tukabasumbya n'inzigo tukabasumbya n'inzigo ico kintu carambabaje vraiment n'inzigo abanyarwanda turabasumbye n'inzigo gashireko icuro ijana gusa ikintu kibuze twebwe nta ntuze dufise mvugisha ukuri hariho abantu b'abategetsi bari bakwiye gufasha umuziki w'u Burundi ugatera imbere muguma mubwihaga ega nabo barabadekuhaje muguma mubwihakana tugihakana abaririmbye niryo kosa ryabo nico gituma bataronka rero nabo ba boss baragufashije ejo cija kwihakana Burundi baca babadekuhaje umviriza umuntu arashobora kuronka opportunity yo kuja hanze beshi yafashijwe na venera ba Siyoni agaca bumva urabihakanye igihugu oya abo navuze abo bantu ingene bimeze muri ico gihe iyo umuntu keshi uzogombora iyo umuntu y'umugabo yagahimba Siyoni yoba yagufashije ukagera aho uja hanze passport akakugurira ugaca uja kwihakana Burundi yuko atanu muyombano umufise oya keshi hariho abantu batakaza kwimara arundi murakwiye kusubirako sambra ico kintu iyo umaze kugitakaza keshi mu buzima ngo sindi umurundi hari uwo muntu nk'uyo nagiye gusaba indaro n'umuco wa n'indaro ntanayemera avuga yuko yari yaje gufasha Burundi benshi bibaho na boss byose bibaho kubera umuntu nk'uyo abura umuco w'ahandi akaba n'umuco w'iwabo muri ico gihe abura iyaja n'iyava uca usanga rero avuga ibitajanye hama nagenda kwibariza akabazo wabaye mu mahanga igihe kirekire nike kintu ubona gituma umuziki Burundi udatera imbere nako ajya ama miliyoni baza gutora abarimbye mu mahanga mu Burundi nako tukaje kuyatora iwabo bifira he we wabaye mu mahanga sawa ya ico kibazo cyo nashobora kukivuga ko mu mahanga igituma bazi no mukaba miliyoni menshi nabantu bazi kwidandaza kandi nabantu ibintu byabo ibihakana igihugu cyane ni ibintu babishize ku isoko kandi ubukene barabwemanga urazi nk'umviriza Jasmine mamanzi urindire gato nk'ubu unyeho zitegeko bakavuga ati umwe wese nimo buri muri mu mpuzu yambaye agende yambaye impuzu isa n'idrapo y'u Burundi bojyambara kuko bakagihakana abo jyambara boboneka bakajyambara hakabaho n'abandi batojyambara arashaka gusogera sindakifata wewe wavuze ati twebwe ikintu gituma kubera iki mu Burundi twakoresha Instagram ama Facebook Twitter ama social media zose zibaho uravyumva zibaho ama YouTube byose none kubera iki nako tudaba abambere cankwe
tuboneke muri bajya urabyumva tuboneke muri bajya nabo bagaragara nako tuyora amahera nkuko nabo bayayora iwacu ya ikintu cyambere mumenya nga mu gihugu turacara abanyuma ku ma views cyo cyambere none bipfira kugira tubamaze kandi tushoboye ikindi nakindi kigira kabiri amahera yo mu gihugu yo kuja ku rubuga YouTube nta karori kwera ikinyamakuru cyose ubu twagibakorera he kuri YouTube yego nandi ma option nyene tuba tutamenyereye meshi ugiye kuraba wozosanga amayinite ugira uje kuri YouTube ukoresha ni guhera ku 500 yego ariko abandi bakoresha menshi ndabizi ni make cyane ni make bazi gitonda kubari gozo uri nk'umuyede ku kwezi ukorera anga ukorera 4500 ukorera 5000 cyangwa 6000 none uzogura amayinite y'ibihumbi 5 yo kuja kuri YouTube ubuze mu Burundi cyangwa mu mahanga umvuze ngaha mu Burundi mugabo mu mahanga na mu Burundi dufise miliyoni zingahe z'abantu none ni kuvuga yuko abo bayede batahari amavyizi ntiko yaronka ubwo yuvuga ati abarundi keye turakunda ibintu byo hanze kubera leta ntiratanga barabikunda je ndakunda kuja mu mabwate menshi usanga n'abasitari bo ngaho mu Rwanda bakora abarundi tuvuze ivy'iwacu izina ry'Imana imbere y'Imana n'abantu amavyizi tuzoyaronka neza ico kintu uvuze nico niyo sigaje ibwate bagaca bayugara itariki ravuze indirimbo z'Uburundi bagaca bayugara iyo bwate umvirize ibihugu byose baravuze indirimbo zo mu mahanga turabizi nta birenze ariko twebwe rashobora guhera mu gatondo ariko na promotinga iza cyose izoza bukebuke z'ibintu byinshi bitandukanye mugabe ikintu gihari twebwe duharanire yuko umuziki w'u Burundi uvuzwa cyane kuruta inyamahanga kuko birababaje kuva kwinjira muri club ukavayo atandirimbo y'umurundi wumvise kandi witwa ngo igihugu ciwawe ico rero na enjoyinga bien ugatambuka ryo kugumva umutima uri hamwe igihugu cawe kiriko kirashigwa namwe abamenyesha amakuru ico kibazo mukiye ukibaza tukibaza nta musi tutakibaza mukiye kibaza abantu bariza ama night club inyungu bibaha canke ico babironkamwe kwera ugiye kuraba none udakunze ivy'iwawe ugakunda ivy'uwundi urumva ngaho uzosanga ari kibazo gikomeye cyane gose hama ikindi naco icama views no nagisubiyemo icama views ugiye kuraba ama views twe ahandi ushobora gusanga mu bindi bihugu ugiye kuri YouTube ugomba ufise amahera yose ufise ko indirimbo amaview agomba ama mega acahera indirimbo itarashika muri telefone birakuva ko birakuraba ihera rimwe amahera 2 3 5 nivyi wawe kumenya mugabo agomba here wari wagiye he kuri YouTube arakini 5000 yaha mu gihugu naho nyine baguha garanti ashatangura kuyikwega rero ngaho ni pole sana mugabo bizohinduka tu nandi bidahindutse umuziki nuko nyene amavyuzi kujya nyene none uwo nawe ndakubaze ntumenyesha makuru none population y'abantu bari ngaha mu gihugu ugiye kuyiraba ingana gute population iri ngaha muri iki gihugu ni nkeyi si nkeyi cyane nkuko birenze ni nkeya uravye abantu bakurikirana entertainment y'u Burundi na abakurikirana antuka umuziki w'u Burundi na population hari ubona hari ni cya gatatu gikurikirana basi abo twita ko ari aba legend mu muziki wapi none ibiva kuki ico biva ko nimwe mu kimenyi ntacyo tumenya wazi ndaguha karorero hari umuntu ushobora gusanga yaguze Android nshasha kayitabura mu gashasha igaba ishaje ataragura amamega yo kuja kuri YouTube bivaho ubukene burahara ariko yararose yo kuyigura muga ndakunde basi ni kudakunda ivyacu mvuga uko ne wogura iPhone ya 4 ya 5 ya 3 ukabura amamega y'ibihumbi 5 ariko dukunda ivyacu nanyi ya rero nuko rero niho bipfira niho biri reka dusenga Imana ibintu bizogume bihinduka n'ahandi ho entertainment iracagwaye kuri ico kibazo mbega ko ari ibihugu byinshi usanga
hari ikintu maze iminsi kimwe mpora numva bavuga ngo urumva ngo aririmbyi wacu gituma atako barahitinga atako barajya hiti ngo ni ngo irumva ngo ururimi iki bro ntihazogire umuntu azoguhenda umuziki uzotera imbere kuko uririmba mu Cyongereza kuririmba mu Gifaransa kuririmba mu Giswahili kuko uririmba mu Giki ukuririmba mu Kidagi kigira ikintumbaze oya suko nimigore gose uratera imbere. Okay, reka ndagushimira. Naye ndabashimiye cyane gose. So guys, murabona rero murabona yuko twari kumwe n'ikibeje ngaha igitife ciza hananje nariko ndamira amati ariko hanini vraiment abantu babishoboye muze muradufasha tuduze umuziki muri rusange. Abasaha bacu barakora n'abakoze bakaduga baca bagenda kutwihakana none tuzovaye kuvuga abantu nyene baba legend barakwiye kuza baradufasha vraiment mukaza muradufasha umuziki w'Uburundi ugatera imbere. So guys ndabashimiye cyane kuri micro mari kumwe na Kercy inyuma ya kamera mari kumwe na Alexi atuma ibintu bimera neza. Wewe wavuze witwa gute mbega? Ya kuba Tanzania twa Thierry 7 Kiss ahariho hose niryo zina nkoresha Facebook Instagram YouTube niryo nicyo nkoresha. Yeah, so guys mwumvise izina ryiwe kugira mu following page ibiki byose bye bye.